cyane kwa fonctionnaire mbega ku mpanda mwaramaze gutegura imva ikwiye muzohamba mu Burundi ko muri ko mujana kumumva hari icyo bita état en décrèdescence ni état sans état itagire ikigega ni en décrèdescence ni imwe subire ndabaramutse nongera mbakaze banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu hari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV turi kwigenekerezo rya kabiri z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2026 kaze mu yagezwe ko ari karagarukwa ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi makuru tugiye kugaruka kuyarabana na politike ndetse n'umutekano tugize iminsi turubabwira ibijanye n'umurwi Red Tabara kuri ubu ngubu uri ku marembo ya Bujumbura ni mu gihe bamenye mu barundi b'inshabwenge haba mu gisirikare haba mugambwe CNDD FDD haba mu barwizatunga ndetse n'abandi batandukanye bariko baradoma urutoki kurundi yuko CNDD FDD yananiwe gose ko igihe cayo kigeze ko yakinjura maze hakaza abategetsi canke ubundi butegetsi bushobora gutunganiriza abarundi muri kino gihe ndashimiye boneka yuko yananiwe no gutunganya igihugu muri kano kanya turaza kugaruka ku yandi makuru y'ibanga amasoko yacu ajeje gushira ahabona turaza kugaruka ku binyoma bikomeye cyane CNDD FDD iriko iraha urwaruka rw'imbonerakure bivanye nuko babona yuko byabayangaraye ko turaza kugaruka ku makuru ajanye no kugene ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwageze ku mpera baza kuraba vyo bamwe n'abandi bariko baravuga kuri ibi hari imvugo zatanguye gukoreshwa nga mu gihugu c'u Burundi zerekana uko ibintu vyifashe ndetse n'icuka kibi cy'intambara kibandanya gututumba Ndayishimiye ngo yarahemukiye abarundi umufuka wiwe ubandanya kuronka amafaranga n'umunwa wiwe ubandanya kubona ivyo upfungura ariko abarundi kuri ubu ngubu barababaye babuze ayo bacira nayo bamira niyo mpamvu bahisemwo gufasha buri wese ashaka guhabuza demokarasi yasenywe na CNDD FDD ndetse na Ndayishimiye General Godefroid Niyombare atinywa n'iyi leta Ndayishimiye kuri ubu ngubu yoba ageze kure apanga akarere umwanya n'umwanya ibara rirashobora kugwa Ndayishimiye arafise ubwoba bwinshi cyane arazi ibiriko biraba bamwe mu bamushigikiye batanguye kumuvaho muri kano kanya baza kugaruka kuri byinshi cyane biriko biravugwa irya nino kubijanye n'itembagara ry'ubutegetsi bwa Ndayishimiye ndetse na CNDD FDD ubwayo nibici vyoba biriko birajya mbere nga mu gihugu c'u Burundi kubirabana n'umutekano ndetse na politike reka vyose tugende turabica irya nino muri ino nkuru twaguteguriye CNDD FDD yoba iriko irahendesha imbonerakure muri kino gihe hivyo iprona yahoze ihendesha gerere mu nkuru yo mu masaha aheze twaberetse ukugene ubutegetsi bwa Ndayishimiye bigeze mu bihe bisa neza n'ibihe ubutegetsi bwa Buyoya bwarimo mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1990 ibihe by'umwiheburo igihugu caremo mu myaka ya nyuma ya Prona ni navyo Burundi burimwo muri ibi bihe vya nyuma vya CNDD FDD igitangaje imbonerakure za CNDD FDD zifise amakuru atari yo co cimwe na JRR bo mu bihe vya nyuma vya Prona birazwi ko abanyepolitike bafise ubutegetsi badashobora kubwiza ukuri banyarucari babashigikiye ubwo Buyoya yabesha abajerere ko abamurwanya atanguvu bafise ni nako Ndayishimiye ahenda imbonerakure ko abamurwanya ari bamagara make bukomezi bw'ikiroberi ca CNDD FDD umengo bwari hasi cane kubera batigeze bafata n'agacimbiri ariko intambara batanguje yarateye ubwoba Buyoya aritaba intebe y'ibiganiro inguvu za Red Tabara ntituramenya uko zifashe ariko birashoboka cane ko atazoyumbayumba nk'uko ikiroberi ca CNDD FDD
cayumbayumba hari ibimenyetso dufatira ko ariko tutokwihutira gutangaza kubera atavyemezo bikwiye tubifitiye, ariko icitezwe nuko Tabara izorusha igihagararo icahoze ari ikiroberi ca CNDD-FDD. Mu guvya banyarucare CNDD-FDD nimbonerakure ko Tabara idateye ubwoba ngo kuko igizwe n'abatutsi gusa. CNDD-FDD ica ishirwamwo n'akagoborandya ko Tabara itagira abarwanyi kuko abatutsi ari bo bake mu Burundi. Iki ni ikinyoma caramaze kwigarurira imbonerakure zitari nke ariko zidashika 40%. Imbonerakure muriko murabeshwa n'abategetsi ba CNDD-FDD muri kino gihe babona yuko ibintu vyabayangaraye ko twari twibutse imbonerakure ko reka twibutse ko imbonerakure ko intambara zimirije atari iz'abatutsi n'abahutu nk'uko vyari mu myaka ya za 90 n'ikimenyimenyi. Birazwi ko kizigenza w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi umwe CNDD-FDD itinya ko yitoza atari umututsi. Gatogwasa si umututsi ariko Ndayishimiye amwifuriza urupfu canke ingwara y'uruhumyi kubera azi ko amusumvye ikikundiro mu banyagihugu b'u Burundi. Iki ni ikimenyetso gisigura neza ko ibihe Burundi burimwo kino gihe ataho bihuriye n'ibihe vyo mu myaka za 90. Ubu hari ikibazo c'abasuma biyita CNDD-FDD bashaka ko abarundi bicwa n'inzara, mu gihe mu myaka ya za 90 cari ikibazo c'abiyita abatutsi bashaka gukumira bitwa abahutu. Ubuhoho rero ni akarwi gato k'abategetsi barongowe na Ndayishimiye gashaka ko itunga ry'igihugu ryiharizwa nabo gusa. Baramaze no kugabura ibisata banunuzamwo igihugu. Ndayishimiye yaramaze kwishikiriza ubutare n'ikigega ca BRB, nayo abandi bategetsi bareretswe aho bavyuka kununuza. Nico gituma igihugu kitagira igitoro, kitagira amafaranga y'agaciro, kitagira ifumbire, kitagira amabarabara, kitagira amazi, kitagira umuyagankuba, kitagira interinete. Ikintu kimwe gusa igihugu gifise ku rugero runini ni iduga ry'ibiciro ku muvuduko uteye ubwoba. Ibi vyose ntibicagura umutu canke umututsi. Ni akaryo keza ku mbonerakure ko kwigobotora uruhendo rw'abansumirinda bababesha ko ikibazo c'u Burundi c'iki gihe ari ubwoko. Abatarashira amazinda muzotubwire ryari Agatongwasa yabaye umututsi. Ibibazo vy'ubwoko vyarataye igihe ariko ubwoko nico citwazo Ndayishimiye asigaranye co guhuvya imbonerakure ndetse no guhuvya abandi barundi kugira ngo abandanye anunuza abarundi ndetse n'igihugu muri rusange. Kuri ubu ngubu aho bamwe mu barundi b'incabwenge bajeje gutahura ivy'uyu mukenyuro Perezida Evariste Ndayishimiye, kuri ubu ngubu bakaba bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bahagarike ububeshi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu ntango twari twababwiye ko mu myaka y'1990 ivyariko birashikira Petero Buyoya na Eprona yiwe ni navyo biriko birashikira Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe. Buyoya yarabona ko hose yahugaye ataho abaroberi bazomenera, na Ndayishimiye abona ko hose hugaye ataho abarobero bamenera. Naho Buyoya yiremesha yari yuzuye ubwoba bwinshi kuko yaguma ahimiriza abarundi kutitabira ababosha gutanguza intambara, na Ndayishimiye ariremesha yamara ubwoba ni bwose kuko abicishije kuri Pierre Nkurukiye avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati yatanguye kubwira abaroberi ba muri Tabara gutoroka babihebe. Buyoya ntivyashoboye guhagarika ivuka ry'ikiroberi kuko barundi bari bashavuye, na Ndayishimiye yamaze kwemanga ko ikiroberi camaze kuvuka kandi yavyirengagiza abizi ko abarundi badatekaniwe.
Reka tugeze aha kuko hari ibindi vyinshi vyashikiye Buyoya bitegerezwa gushikira na mugenzi we Ndayishimiye muri kino gihe. Turacakora ivyigwa ngo tumenye ko Ndayishimiye azorangiza mu biganiro nka Buyoya canke ko azohirikwa nka bakuruye Idi Amin Dada muri Uganda, Havyarimana mu gihugu c'u Rwanda ndetse na Mobutu muri Zaire. Ubu ngubu isigaye ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bizotangura kwigaragaza neza mu gihe c'urugamba nyezina, dufatiye ku nyifato izoba iriko iraranga impande zihanganye. Hari inkuru twabashikirije kw'igenekerezo rya mbere, ni ukuvuga ku munsi w'ejo mwaka wa 2026, yavuga ko hari ibipimo simusiga mu Burundi vyerekana ko intambara itegerezwa gusutama vuba. Ivyo bimenyetso 10 twabidondaguye twongera turabisigurira, yamara hari abahisemwo kudutuka gusa ariko ataco babeshuje. Mu gihe kidashika amezi 2 kuva twari twabonye ivyo bimenyetso, tutanguye no kubishira ahabona ku bipimo 10 vyerekana yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwageze ku kanyuma. Inzobere za ONU zaciye zishohora raporo ivuga ko Marere Tabara uriko uriyubaka cane kandi ko uriko urashinga ibirindiro hafi ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Rubebe ndetse n'u Burundi. Kuri Rubebe Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ihana n'u Burundi. Iyi nkuru turifuza kuyibibutsa ko ibintu vyoba vyageze ahakomeye cane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye afise ubwoba bukomeye cane kandi yabonye yuko vyamuyangaranye. Kuri ubu ngubu ariko aregeranya imbonerakure, ariko gushika ubu ngubu abona yuko vyajeje kumuta kuw'amazi, ko umwanya n'umwanya arashobora gukurwa ku butegetsi, ariko aracariko aradadaza. Ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi ni ibiki? Kandi turaza kubabwira n'ibindi vyinshi cane. Muze kuja kure yimbonesha kure, nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe vyondako, kandi turaje n'izindi nkuru zihuta cane ziba ziriko ziravugwa irya nino. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.